yanditse ibi bintu yatanze ibi bintu mu ndonderere nyamba muri kumwe mwese naho ndabimenye nyamba muri kumwe mwese naho ndabimenye mu ndonderere umuntu yatanze ibi bintu kwa Mugisha ibyo dushaka kumenya gusa. Uyu n'umukozi wo mu kigo bita Payane Agency yacuyu umwarabu bita ngo ni Jomba sinzi amazina yiwe yose ariko mugabo uyu ni umukozi wa hariko arabatera ubwoba ngo watanze ibi bintu kwa Mugisha ngo bamumubwire. Mugisha si umwasi wanyu, Mugisha ivyo avuga nawe urumva ko uvyemera, wanashaka ivyo Mugisha avuga wewe uvyemera. Ngomba mbanze nshiremwo amajwi y'aba barundikazi bagomba banze berekane amafaranga mwabahemvye. Inyuma yaho ngomba nshiramwo amajwi yabo bavuga ukuntu mwemeye kubahemba. Inyuma yaho nshiramwo amajwi yawe wenyene uri kuremera yuko bavuye mu Burundi mwumvikanye yuko bakora batakora bazohembwa amafaranga 800 y'amariyari. No kuvuga ko rero kuba mutayabahemba nuko reko yerekana mwabahemvye adakwiye, reka baharanira uburenganzira bwabo kandi ibi nta karenganyo karimo ni mu bahembe. Ama kubijanye nayo mahera urabona ko abaje Rovende z'ukwa kane barose 570 kandi umva ko agira kweza amezi 2 kandi yarose aya mahera yagiye ku mubose arakurayo 7. Abaje Rovende z'ukwa gatanu barose amahera 27. Abantu muri ko muragira ibintu nk'ibi mujana mu buhinga ngurukana bumenye ibintu bitari byo. Narabibasiguriye ndababwira uko Jomba yambwiye yuko mutegeza guronka amahera kandi mumenye yuko mwanditswe yuko muhembwa mu mezi 3. Mu mezi 3 kariho keshe bahemba hajya baguhemba mu kwezi kumwe ariko mu mategeko na mezi 3 gende bazi banosiyata ntibarahembwa kandi bamaze amezi 3 ariko mwebwe mutanguye ibintu nk'ibi hanyuma ko barababuza amatelefone ngo nibindi bintu. Nagira umuntu numwe azonyandikira ngo afise ikibazo muzoze murabwira uyu ntaca azotugira Mugisha ntaca azotugira urumva ivyo bintu ndabibasiguriye uko bimeze ariko mushatse gutukisha Kayane ntaco muzotubwira ntagire na service nimwe ubibabwira bo muri kumwe bose. Muzoza gusaba yino ngo tubarungikire ngo yino ngo tugirente kandi ndabonye ibyo kwanka amatelefone ndabibonye murabandanya mukora uko nyene. Ajero Genesis kwa gatanu barose amahera 53. Abajero duzi kwa gatanu barose 240. Urumva ko barakwije kwezi. Abajero 29 z'ukwa kane barose 425. Abo n'abajero 29. Nuko liste y'amahera imeze inahuke n'amafoto yayo ngayo hejuru. Yani vyakunze kubera umwanya muke. Hama haro n'abandi n'umuntu waje mu babo ntibabahaye Bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu vy'Abarabu abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence niri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura. Ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline 257 6199 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro
kimwe Rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kw'ibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandangira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze. N'amahoro nyakubahwa, muraho murakomeye. Hama natwe turi muri ba bakobwa bari muri Saudiya. Nukuri jewe ikibazo mfise nuko naje muri Saudiya sinyiye 800 kuri office. Umubosi navuye ko yambwiye ati ugiye Saudiya. None ingorane twagize Saudiya twaraje, tumaze kuza twicaye ukwezi kose. Rero ingorane mfise jewe nukuri twashaka muturondere basi indi office mudushireko, nukuri mudufashe. Iyo office turiko nta kazi gahari, tumaze ukwezi kose kutwicaye, n'ukwezi kwa kabiri nguko turagutanguye. Mudufashe muturondere basi akazi, kubera n'ubu tuguma tugira ingorane aho turi. Hama nanje nahembwe 240, nasinyiye 800. Hama ikibazo bisa n'icyo, hama nitwa Venansia, nukuri mudufashe mutwishyure muzoba mukoze. Amahoro n'abanyakubahwa, bimeze neza. Tubanje gusaba imbabazi ukuntu mwaturondeye mu masaha 3 twatwishyuye amasaha. Niko ikibazo ca wifi, baratwima wifi, nta wifi tuba dufise. Ego hama nanje ni bahembwe aje itariki 26 z'ukwa gatanu, bahembye amahera 53. Hama nuko hano turi nta kazi gahari, haje umubosi umwe, hakaza umubosi umwe, barahamagara bagana nka 10, bagahamagara abarundi nka 10, bagahamagara abatiopiya nka 10, uko nyene turi uko nyene, tukaza gutondera uwo mubosi umwe tugatonda. Ngo asha ukamenga sinzi ibyo turimo muri ibyo biro. Aha barondera umukozi umwe tukagana turi nk'abantu 40 tutondeye umubosi umwe. Urumva ni kuvuga ko atakazi gahari nyakubahwa hano hantu. Nukuri tubatabaje nukuri nk'uko Imana yabateye iteka, mudutabarize nukuri mudufashe, mudukore hano namba muturondere nukuri iyindi office, muturondere andi ma office. Ama office turazi ngaha Saudiya ni menshi kandi arondera abakozi. Nukuri ntitaye tumaramara mu bana mwaba mudufashije. Ego n'amahoro nyakubahwa, mumeze neza. Amatwi turashima nyene vya nabi. Ego turamanje gusaba imbabazi no kuri twacerewe, nta ma wifi twari dufise. Ifi tuyironse ubu nyene. Amajende muri bamwe bahembwe naje ukwezi kwa gatanu tariki 26. Tubwe baduhembye n'ukwezi kutarahera kugira baduha amahera adakwiye. Baduha amahera 53 niyo baduhaye. Nukuri turabinginze mudutabarize, aha hantu nta kazi gahari. Nukuri n'abaje imbere yacu nta kazi bararonka, natwe turi inyuma nta kazi turaronka. Nariko ngende mwadufasha basi mukaturondera iyindi office, turabe ko tuza turaronka n'akazi dukora. Nukuri muzoba mukoze. Mwiriwe neza nyakubahwa, n'amahoro, mumeze neza, natwe turashima buke kuko biri kose.
Ego nanje ndi muri abo bantu bari muri Arabie Saudiya. Twebwe twaje itariki 26 z'uku kwa gatanu guheze. Ku 26 hirya yaje kuba baduha amafaranga angana na 53. Niyo je nahembwe 53. Ego tukaba twumvise ko ata mafaranga ashobora kuboneka neza kuko ngo nta n'ubuzi buhari ngo tujyako, n'ubwo buzi ntabwo baduha. Twirirwa turyamye tukarindira baduhamagara ngo ababosi badutore, tukabura n'uwo mubosi, ukicara muri ibyo biro bakakubwira ngo duga ngo uze kuryama. Nta buzi buhari, twarabuze icyo twaje gukora ino, twasize abana bamwe bamwe tuvuga ati tuje kurondera abana turebe ko twakwiyunganganya abapanzi baronka aho baba, twabuze na kimwe nukora. nuko rero muheza gihe mahoro mu nyakubahwa. Ni ukuri nanjye ndi umwe muri bamwe bari muri Saudiya bahembwe amafaranga yo gutenda. Je nahembwe amafaranga 25. Nashitse ino itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Ni ukuri yemwe ayo mafaranga arateye isoni. Nukuri nari nsavye udutabarize, uraba ukuntu udutabariza tuva aha hantu turi n'ahantu habi cane. Turabe ko turonkera ahantu tworonka ofisi dukora, kuko nukuri jewe aya mafaranga nta hantu nta kintu na kimwe yotumarira umuryango wacu, nta kintu na kimwe amafaranga yotumarira. Nukuri turagusavye udutabarize nukuri. Nta kazi turonka, turakeneye akazi, twe dushaka gukora, nta kazi turonka. Turasavye udutabarize turabe ukuntu tworonka akazi dukore, turabe ko tworonka ikintu tubika mu miryango yacu. Yego nukuri turabigusavye nyakubahwa udutabarize. Amaga nyakubahwa mushefu, jewe ikibazo mfise ni ikibazo kimwe. Urabona ko naje muri Arabia Saudiya itarike 21 y'ukwa kane, ubu tukaba dufise itarike 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Nkaba ngira nkwize amezi 2 ndino muri Arabia Saudiya. Nkaba naragiye ku mubosi ko bireguza basi ngo utagiye ku mubosi ngo ntuhembwa. Nkaba naragiye ko umubosi nkakora nkapfunuka nkagwa nkavunika, ariko nkaba naraye mpembwa amahera atarenga 500. Ntibankuriza n'ibyo twasezeranye. Je nipfuza ko mufasha ku ico kibazo, nkarabe ko cokemuka ko nje nange mfise ibibazo byinshi. Naje mama wanje ari amadeni y'abantu, nk'uyu mwari nzisagaraje kumufunga yiriwe kuburana. Bite amahoro mushefu, meze neza. Twebwe turaho turashima Imana. Hama turi muri babakobwa bari Arabia Saudiya bahembwe ya mahera adakwita ko turatabaza. Ego twifuza ko mudufasha. Meze neza, natwe tumeze neza turashima Imana uko biri kose. Hama nanjye ndi muri babandi bari Saudiya baje itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu. Hama nkaba nahembwe ukwezi kutarahera, nkaba nahembwe amafaranga 53. Nukuri mudutabarize kubera hano hantu no mu bosi bisa nkuko yahombye, nta kazi gahari, nta n'ababosi baza kurondera abakozi bahazi. Ego nukuri mudutabarize twebwe tujya kundi ofisi canke bishobotse mudutabaza dusubire mu Burundi. Hanyuma rero uko Jomba yatubwiye ati ofisi barasezeranye mukora mudakora ko mutegerezwa guhembwa, mukora mudakora ko mutegerezwa guhemba. Urumva icya kabiri atubwira ati amasezerano bafitaniye nuko mwese mutegerezwa guhembwa itariki imwe. Ni kuvuga si kuvuga itariki imwe, namba ari 30, namba ari imwe, namba ari 2, namba ari mwese. Urumva mugahembwa itarike ihwaniye ku muntu umwe. Ati rero ayo mahera bariko barabaha bagenda baraba mbe mwashitse ryare. Uwashitse 27 bamuha amahera yayo, uwashitse 24 bamuha amahera yayo, abashitse roseze bakamuha amahera yabo, kugira mwese mugende ku itarike imwe mwese munganye.
ati rero wose umushahara wanyu nujya mwasinyiye ariko bariko bagirante bariko baraba ingene mwese mwoja kurunganura umwe itariki mwese mugira rimwe ati nimutenyenye nta bibazo afitanye na office kandi nta kibazo mufitanye ibyo bimbwiye turi kumwe na Jire turi kumwe na Adija na jewe urabyumva ibyo nibyo Jomba yatubwiye. Hama mwebwe essentiel nuko office ifitanye amasezerano ko mukora mudakora mugirane muhembwa none wumva ingorane iri hehe wumva mwebwe ari mwe mufise ikibazo. Hama ku bijanye n'ayo mahera urabona ko abaje le 22 z'ukwa kane barose 570 kandi umva ko agira kwezi amezi abiri kandi yarose aya mahera yagiye ku mubosi arakurayo indwi. Abaje le 26 z'ukwa gatanu barose amahera 27. Abaje le 26 z'ukwa gatanu barose amahera 53. Abaje le 12 z'ukwa gatanu barose 240. Urumva ko barakwije kwezi. Abaje le 29 z'ukwa kane barose 425. Abo n'abaje le 29. Nuko liste y'amahera imeze inahuke n'amafoto yayo ngaho hejuru yani byakunze kubera umwanya muke. Hama haro n'abandi n'umugu baje mu nyuma bahamaze nk'iminsi 5 babo ntibabahaye n'icumi. Maijilina no badengo injirati tayo manuzi lazima sewi shughuli lazima anza bodi kulu badan aye kanani ina mamza كله أبغى كله يمشي انترفيو وكله مقبل إن شاء الله بإذن الله هذا شهر ولا إن شاء الله kiwa tuchane ya gita enda kwa hapo sasa mugati tafsiri suki kuvuga ko mu Burundi baguha informe bawa basabwe n'abandi iyo utabisomye kwiyoga bizana induru ni forme bituro urumwe ntabwo bagutumye ariko abandi baje bavuye handi hantu bagiye yaje bakabandi niyo mpamvu ibyo bintu twaza ngo turamuka nta sabune nta kiko bakumuka sasa good yani hiji Burundi mafi ateti uniform hina Saudi هذا ثاني أتتي يونيفورم ليش؟ بعدين ما بقول سوي Burundi رينا صح؟ هذا ما يبقى كده يعني شوفي Burundi ماما يونيفورم الحين احنا نسوي اوردر غاسل وشغال ان شاء الله ممكن 10 يوم يجي يونيفورم لهم كلهم صبر بس صبر يعني انا ikibazo cy'abakomeza amataye shaka kumenya ikigira cy'amafaranga bazohera ibyo babivuze navuga tuyumva amafaranga batubwira umunsi umwe bishobora guhembwa hama twebwe dukontorore ariko iyo twina amafaranga tuzohera iki gitagata n'uguhindurirwa nagusubira ijambo rike none mu majana 8 wakoze kuharura amaruza wakoze injwi uziko uyengo okay none mu majana 8 ukuyemo mu majana 8 ukakura mwezo zese abakumye ngaha nabo niyage nyere saventi ibyo bonye Erika nuri yabikunze هذا
واحد شويه وبيبتي مكان وكم مرتب ويجي انا اقول لك خلاص بابا خلاص ايوه بو هذا ثاني ما في روح شغل فيه هنا وكم فلوس يجي انا اقول لك خلاص هذا خلاص كيف بيانا وصيو يا بيبو تسمع بس انت كم اشتغلت هي عندك العيش؟ Ngoja kukora kaunga hiyo. Leo wiki 2 weeks. Yes. Misi tuminishe. Tisa 19 ايوه 19 ايوه طيب 19 يوم هي شو الفول سالري؟ وافغاني ما اعرف انا جوليانا انا ما في فاينانس فاينانس اسوي كالكوليشن 20 يوم فل 10 يوم ممكن 50 60% يجي بكره هي شو؟ kesho bukra ejo uzogenda siwe abishirayo urumva ariwe abantu z'agatema yego ariyo rero bage banyu bagikora mu mashini we ejo uzogenda kuja بعد 2 3 يوم هو يستلم هذا عمل شيء ثاني Kumva avuze nk'iminsi itatu azoza ngarabe uko byagenze ijana ibintu amahera makeya ibintu amahera makeya ninde ashaka kuba kundurira kubera iki bantuze babahindurira wewe avuze yibagije ko muvuga ko amuja kubakosa هذا كل ما هذا هو في ما تسمع هو بيت مدام الا طيب وقت بيت مدام كله ان شاء الله kumva avuze mwese muragenda kwa boss ibyo z'imisi nabyo twavuganye z'imisi byo kuba duhemba imisi nabyo twavuganye ku kwezi abantu muri ko muragira ibintu nk'ibi mujana mu buhinga ngurukana bumenye ibintu bitari ibyo narabibasiguriye ndababwira uko Jomba yambwiye yuko mutegeza kuronka amahera kandi mumenye yuko mwanditswe yuko muhembwa mu mezi atatu kariho kenshi bahemba hajya baguhemba mu kwezi kumwe ariko mu mategeko n'amezi atatu genda bazi ba nosiyata ntibarahembwa kandi bamaze amezi atatu ariko mwebwe mutanguye ibintu nk'ibi hanyuma ko barababuza amatelefone ngo nibindi bintu nagira umuntu numwe azonyandikira ngo afise ikibazo muzoze murabwira uyu ntaca azotugira mugisha ntaca azotugira urumva ibyo bintu ndabibasiguriye uko bimeze ariko mushatse gutukisha akayane ntacyo muzotubwira ntagire na serivisi n'imwe ubibabwira bo muri kumwe bose muzoza gusaba yino ngo tubarungikire ngo yino ngo tugirente kandi ndabonye ibyo kwanka amatelefone ndabibonye murabandanya mukora uko nyene iri ni itangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promosiyo y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede majana 2 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamwe avunjwa amadolari amajana 350 hanyuma abayede majana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha
358 46 58 31 314 iyi ni promosiyo iri kiraba ubu nyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Je nzogerageza ibishoboka vyose nukuri aba barundi kazi baronka amafaranga kubera ibintu bariko barabakorera birateye isoni. Ni 50 barungitswe n'iki kigo nyine ikigo yitwa Jomba, ni uyu mwarabu avukana na Mariyamu, nabo murazi yuko bakunze gufata nabi canke gutoteza abarundi kazi muri Arabia Saudite. Ni abarabu baje mu Burundi baratunganirwa, ariko ntimugereje ngo ngize bimwe vy'ivangura. Oya, nta vangura ngera, mugabo jewe ndi hanze ndazi ukuntu twebwe dufatwa iyo turi hanze. Aba rero twe baraza mu Burundi tukabafata neza kubera ko twifitiye n'umutima w'urukundo, hanyuma tukabarekana business bagashinga. Izi business nta mutahe baza bazanye, umutahe ni twebwe nyene. Barangiza bakaca bavuga ngo bagira baduha akazi bakaducuruza, hanyuma ntibaduha amafaranga. Gituma bavuga kuducuruza nkoresheje ijambo mu ntahure, sindi nk'abandi bavuga ngo ni gucuruza abantu, kubera ko je ibi ndabishigikiye uwo mugambi wo kurungika umuntu umukenyezi muri Arabia hanyuma akaronka amafaranga. Mugabo umurungitse ntumuha amafaranga, umurungitse ntumuhembe, je mvuze ko wamucuruje sinamenye kure y'ukuri, kuko urumva wewe wamucuruje aronka amafaranga nawe uramwima impembo. Ariko umurungitse muri Arabia Saudite agakora akaronka amafaranga akiteza imbere, akubaka agaparisera, muravyumva namwe ni ibintu vyiza, ni ibintu by'agaciro, nta utobishima. Mugabo umurungitse ku nyungu zawe, ukironkera amafaranga wewe ntagire icyo aronka. Nkoresheje iryo jambo sinamenye kure y'ukuri, munyumve neza, kuko ikintu mwacuruje ntikigaruka, uratanga nyene kikagenda, nta n'ivyo uba witayeho. Rero je ndashaka yuko aba bakenyezi ndashima ku ruhande rwo muri leta, ndamaze kumva yuko kino kibazo bagifashe mu ntoke, kandi n'ukuri ni vyiza bagifashe mu ntoke hageze. Aba nkuko muvyumviye babivuga, bavuye mu Burundi bari amaparisera, bari amatongo mu kuja muri Arabia Saudite, baragenda baragerayo batangira n'akazi. None hageze yuko ubu munsi bahembwa, batangiye akazi bagahembwa ubusa. Hariho uwari yavuze ngo nta kazi bariko barakora, mugabo uwabivuze yarihenze, kuko urumva ko ari uvuze ko bari ku kazi anavyivugiye ati twice narakoze narahembwa ubusa kandi narakoze. Ati bavuga ko hariho ko baretse kuduhemba kubera ko tutakoze. Ati mugabo je narakoze, mugabo ntibampemvye. Uyu ni umwe mu bandi benshi babivuga. Noneho kirahuwe no kuvunika, nkuko mwumvise banabivuga, bavuga bati twebwe twumvikanye yuko amafaranga tuzohembwa atahuriye n'akazi tuzokora. Twakora tudakora tuzohembwa 800. Twakorera na kare bakorera menshi kuko bahembwa bagurisha menshi. Twakorera menshi ntibituraba, nitutakora naho nyene ntibituraba. Ibi bivuze umwe mu babroka b'iki kigo, mu bakozi b'iki kigo. Mwavyumvise ingene karumye aba bakobwa babwira ati Jomba niho bwana uyu mwarabu yavuze yuko mwakora mudakora mwe muzohembwa amafaranga yanyu. Ibi rero birakwiye yuko abantu bahirizwa. Bafashe umugambi wo kubatoteza, batera ubwoba, babatabarira amatike y'indege ngo batahe, ngo bariko bagumura abandi. Imana ishimwe twarabigejeje kure, kandi nimba barazikansarinze sinzi barabihevye, ariko bari batabarije amatike y'indege ngo batahe, ngo bagumuye abandi. Ntimugire ubwoba, ntimutinye, mwe mwagiye gukora muri mukuri, nibabahembe. Nuwo bazokwirukana agatamba Burundi, muze mugume muri en contact nanje gusa, ntimuze muje ku ruhande, muze mugume muri en contact nanje. Tuzobwirizwa kubikurikirana, tubahuze n'abantu babafasha gushika abahembe, kuko mwebwe mwararanguye, mwatanze amahera mu kigo barungika muri Saudiya kugira muze mukore muhembwe. Mukora mudakora muzohembwa, niko bimeze, niko mwasezeranye. Niba basubiza mu Burundi rero bitavuye n'umundi bazobaha umushahara wanyu mwakoreye imyaka 2, nimwatekereza naho bazobanyanyasa. Ubwo igikenewe ni iki? Nuko mubaha akazi bagakora. Ndavuga kino kigo mutabaye akazi naho mubahembe, bobo barashaka akazi.
iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200, abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo umenye vyinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 je nimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene. Musha mwibaza ati ni kweri ki Daniel Mugisha yahisemo kuza aratwereka aho duca mu kuja Dubai. Impamvu nuko nubwo ntobikora abagiye Dubai ntaberetse aho baca nizeye, bahura n'ivyago nkabatabariza, nababaza nimero z'abakoresha bakazibura. Hano rero haciye inyungu ihari, yego ntubugiye mwijuru, mugabo hari ugiye vyibuze bafise nimero zaho, hamwe bibacanga abandi bakabona nimero, telefona ujya mu boss, kubera ko tuba twarahanye amasezerano yuko mukozi agize ingorane ndamubaza. Nasubiyemo si mwijuru nta vyera ngo de, ushobora guhura n'ibibazo n'ivyo, mugabo ico kibazo gishobora gutora inyishu, namanzana ngahe ntahe z'abahuye n'utubazo dutandukanye tukabitorera inyishu, kubera yuko mbashobora kubahamagara nisunze amasezerano dufitanye. Nimba ukeneye kugenda Dubai rero kurondera ubuzima kugira ngo mwiteze imbere, genda muri Angel Flyaway Travel, hanyuma bagufashe. Ikorera ngaha kwibarabara rya Saint Michel muri centre ville Boulevard de l'Iprona, neza kwiyiri pangarte kuri rya barabara abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Hajya uhageze ucubona galeri ririya, ugaca winjira indani muri D inomero 9, uhasanga Jacqueline, umwe wa mukenyezi yama abafasha buri munsi.